Old school, me people. Yeah, of course, my name may be Black $1 country, the MC. Original voice, the Poito 57, the master, the teacher, aka the vibe killer. You already know, urinzo nyumva chao kambona kuri zino screen zawe, hopa uri kuri phone, cyangwa ku nyabwonko mashine yawe. Cyangwa kuri televiziyo umenya ngo uri inzu yumva cyangwa ukambona umenya ko ari bishasha, uri inzu nyumva cyangwa ukambona umenya ko ari exclusivity, ari ikindi kintu gishasha utaruzi ugiye kongera ku byo waruzi. I hope ko uriko urabona ukuboko cyangwa ikiganza cy'Imana, uriko uramererwa neza. Niba bitari kugenda neza naho just senga, izera, hard working, ibintu biraza kumera neza. Ndakwibutsa ko namba ari rya mbere ukanza kuri video yanje, making sure ko wamanje gukanda subscribe, usangize na mugenzi wawe gukundiye, muri commentaire urunga ikimiriro na flag idarapo ry'u Burundi, hama dukomeze dukore ibintu tubona ko tutirorera, tubona ko ibintu biri kugenda neza. Ati guess what me people, guess what, murabizi murinza mumbona, wabibonye kuri caption, wabibonye kuri titre vyose ya n'umwe mu basore bakora ibikorwa vyinshi kandi vyiza. Ushobora kumwita melanin boy, aho benshi batazi nakomoka. Umuhungu akomoka mu Rutana, yaje Bujumbura agira igikundiro, aje gukora music guys, aje gukora music. Ariko umunsi aho bigeze birashimishije kuri buri muntu wese akunda umuziki, buri muntu wese akurikirana cyangwa akunda entertainment. Ni umuhungu akora imiziki myiza, imiziki iri heavy sana, heavy sana. Ubu tuvugana yabaye mu mugwa wa Love Muzika, aho bari abasore babiri bene DJ Fernando. Umugabo hagiye kubaho kutumvikana baravana, ariko this guy aja ku ruhande rwiwe. Nibuka ko nta n'amezi 8 aheze yapostinze indirimbo yiwe ya mbere Elena, afise aba subscribers 400 combien. Mugabo ubu tuvugana umuhungu yamaze kuafata Silver Award, YouTube igihembo iha umuntu akwije ibihumbi 100 by'aba subscribers. Guys, murumva nakazi kadasanzwe, nakazi gakomeye, nakazi kabisabisha bigira ko mu gihe kinini umugabo vyamworoheye. You guys muze tumwipfurize gushika kuri vyinshi. Tunamubwiye ati congratulations man boy, congratulations Gusto, best artist, umuririmbyi yandika neza, akora imiziki iri heavy kandi n'indi miziki iriko iraza. So just kubabwira mwese bakunze ba man boy n'abakunze umuziki ndundi, mumubwire congratulations, hama ibintu akomeza dutemo imisigo ya danje. Ndakwibutsa ko ukanda subscribe imbere kurangiza video, dusubire mu zindi content. One love.